Ndabahaye ikaze mu kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Mu gihe c'akaruhuko k'abashingamateka ka Munyonyo mwaka wa 2025 inama nshingamateka yaritayeho cane gutsimbataza imigenderanire ifitaniye n'izindi nama nshingamateka zo mu bindi bihugu. Ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 19 Munyonyo mwaka wa 2025 nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yarafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Maroc aho yaragiye kwitaba ubutumire bw'inama nshingamateka y'ingoma ya Maroc hamwe n'urwego witaho agateka k'abana muri ico gihugu. Ubwo butumire bukaba bwari bujanye n'ihuriro ryahuje ibihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa Afrika rishimikiye ku kwiga ibijanye no kuraba uko abana bogira ijambo mu ntunganyo z'ibihugu. Tugiye gufata urugendo twerekeza Maroc ku butumire bw'abashingamateka w'inama y'abashingamateka hariya mu gihugu ca Maroc. Ico kimwe na tuvuga ko ari ishirahamwe canke urwego rujejwe gukurikirana ivy'abana l'Observatoire National iraba ibintu vy'abana muri Maroc. Izo nzego zibiri rero nizo zadutumiye kugira ngo tuze kwiga turabe natwe turabe ahandi nyene biriko biragenda mu bindi bihugu, kuko ahandi basa n'abariko baratera imbere cyane. Nko muri Maroc abana hari ukuntu babatunganirije kandi abandanya babagira neza kugira ngo nabo bagira ijambo mu gihugu, bagira ijambo mu mitunganize y'igihugu, kugira ngo ibyifuzo byabo navyo bitenu en compte, ivyumviro byabo navyo bishobora gufatirwako. Nko mu manama rero nshingamateka bashobora guhuriramo nabo bakaraba ingene abo bana bobegereza izo nzego. Nico rero tugiye kwiga turabe. Bo rero tuzoheza nitugaruka tuzatubabwire neza koko ico twabonye kumbure nico mu Burundi twoshobora kunguka canke twoshobora gukoresha kugira ngo ibyo tuzoba twarabonye bishobora kugira akamaro n'abana. Murazi ko hano mu Burundi dufise ibibazo atari bike ivy'abana, bana bo mu mabarabara, bana b'imfuvyi, abana bahehe. Burundi leta nta kutagira mugabe ico kibazo kikananirana. Ibintu vy'indero urabona ivy'indero navyo nyene ivyo byose ni bibazo, ariko twibaze yuko abana baronse ingene bashobora kwivugira ibibazo vyabo kumbure bona tubwira n'ingene abana bashobora gutera inyishu zimwe zakabwira abakuze abavyeyi bati iki turabona cyo ufasha. Reka tugende twumvirize turebye abandi bakoze ngo hanyuma tugarutse zoza tubabwire neza. Ibikorwa vy'iryo huriro ry'amanama nshingamateka na nkenguzamateka ya Afrika ku bijanye n'agateka k'abana ku ncuro ya mbere bikaba vyabereye mu gisagara ca Rabat kuva ku igenekerezo rya 2021 gushika ku rya 2023 Munyonyo mwaka wa 2025 ku civugo kigira kiti uruhara rw'abana mu iterambere rya Afrika. Ibihugu vyinshi vya Afrika bikaba byari vyitavye ubwo butumire.
inama nshingamateka y'u Burundi ikaba yari yaserukiwe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe ayirongoye ari kumwe n'abashingamateka babiri. Umunsi wa mbere w'iryo huriro ukaba warujanye no kumenyekanisha abagitavye, abo nabo bakaba barerekanye akamaro karyo bashimira umugano w'akazi Lara Meriem asanzwe arongoye urwego rw'igihugu ca Maroc rujejwe agateka k'abana. Bakaba rero baragarutse kukungene agateka k'abana kifashe mu bihugu vyabo, amabwirizwa abakingira, imigambi y'amareta igamije gukingira abana, uruhara rw'amanama nshingamateka na nkenguzamateka mu gushigikira imigambi y'ibihugu mu bisata abana bakunda gukenera cane. Aha twovuga ibijanye n'amagara y'abantu, indero, imico kama n'ubuhinga bwa none. Umukuru w'inama nshingamateka ya Maroc nyeniteka Rachid Talbi El Almi yararongoye ivyo bikorwa, yamenyesheje ko inama nshingamateka yita abana muri Maroc yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 kandi ko urwo rwego rwa Maroc rujejwe agateka k'abana rwiyemeje gushira imbere uruhara rw'abana mu iterambere rya Afrika. Mu ijambo yashikirije nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje ko Uburundi bushima kandi bushigikiye iryo huriro kuko rije rihura n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana, agashima iyerekwa rya nyenicubahiro Mohamed wa gatandatu umwami wa Maroc hamwe n'umugano w'akazi Lara Meriem ryo gutanguza iryo huriro. Ati ugushira imbere guhingira abana ntibibe mu majambo gusa, ariko nyabuna imvuga ijane n'ingiro mbere bishigwe no mu mategeko. C'est avec un immense plaisir et un grand intérêt Nakanyamuneza ntangere ko kwitaba rino huriro ry'abana bo ku mugabane wa Afrika ryatunganijwe mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro n'ubumenyi bigatuma agateka k'umwana w'umunyafrika atera imbere. Permettez-nous, avant de poursuivre notre allocution, mudukundire imbere yo kubandanya rino jambo tubanze tubashikirize indamutso y'abarundi duhereye kuba barongoye hamwe n'abaserukira. Tuboneyeho n'akaryo ko gushimira cyane inama nshingamateka y'ingoma ya Maroc hamwe n'urwego rw'igihugu rujejwe iby'agateka k'abana ku butumire baduhaye bwo kwitaba rino huriro. Turakengurutse kandi ukuntu mwatwakiriye kuva tugishika muri kino gisagara ciza c'Iraba. Dans cette belle ville de Rabat, l'Assemblée nationale de la République du Burundi salue la tenue de ce forum à l'occasion de la journée internationale. Inama nshingamateka y'u Burundi irashima cyane iri huriro ryahuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana. Ico cerekana ugushira mu ngiro iciyumviro ariyo mbono yashikirijwe nyenicubahiro umwami Mohamed wa gatandatu hamwe n'intumbero yatanzwe n'umugano w'akazi Lara Meriem uguteza imbere agateka k'abana. Tuboneyeho akaryo ko gukeza ingoma ya Maroc ku karorero keza yerekanye ko gushiraho inama nshingamateka nkenguzamateka y'abana akaba ari akarorero fatirwako ku mugabane wa Afrika. Dufashe kano kanya keza ngo dushime vy'imvamutima ibikorwa vyiza bikorwa n'urwego rujejwe gukurikirana ivy'agateka k'abana muri kino gihugu turimwo. Turashima kandi vyihariye ingene muriko murafasha kugira ngo habeho kumviriza vyimazeyo ku nyungu ziharije z'umwana muri rusangi. Ugushira imbere ikingirwa ry'umwana ntibikiri mu majambo gusa, ariko nyabuna bitegerezwa kuja mu mvugo ijana n'ingiro hamwe no kubishira mu mategeko. Guhamagarira abantu bose ukubahiriza agateka k'umwana n'ukumenya udakekeranya neza yuko abo bantu bazi ibijanye n'ako gateka k'abana. Turere ugwaruka tubaha ivy'amategeko abarekurira nk'uburenganzira bwo kwiga, uburenganzira bwo kwivuza, uburenganzira bwo gukina n'abandi n'uburenganzira bwo kumvirizwa. Tubwire abakuze, abavyeyi, abarezi hamwe n'abafata ingingo mu gihugu ku vy'abana barekuriwe vy'ibanze byankenerwa mu buzima bwabo. Uguhamagarira
kubahiriza agateka k'abana ni ugushiraho ibihe vyiza nk'ikibanza umwana akuriramwo amerewe neza agashikiriza akamubakiye atagonanwa kandi yisanzuye bivanye n'amamuko yiwe igitsina ciwe naho asanzwe aba. Kumenyesha uburenganzira bw'umwana ntibihagije ariko bitegerezwa kujana no kumukingira gukurikirana no guhimiriza uburenganzira bw'umwana no kugwanya ico kintu cose bamuteza umutekano muke kumukoresha nk'uko bitabereye agateka kiwe bivuye mu kutitaho ibimurekuriwe vyose. Nukumenya neza yuko umwana atariko arakoreshwa ibikorwa bimurengeye ukubaka ataragera gucugwa bufuni na buhoro hamwe no gukumirwa mu vyo arekuriwe akarabwa yuko umwana atunganirizwa neza mu bijanye n'ubutungane ivyo kwiga neza hamwe no kwivuza hatibagiwe ibindi vyose arekuriwe n'amategeko. À l'instar d'autres pays africains, le Burundi protège ses enfants. Notre pays a mis en place une politique nationale de protection de l'enfant. Dufatiye ku bindi bihugu byo muri Afrika, Burundi burakingira bikwiye abana babwo. Burundi bukaba bwarashizeko politike nziza yo gukingira abana mu ntumbero yo gushiraho ibintu byotuma umwana abaho neza nkuko bibereye. Ku ruhande rumwe, Burundi burakurikiza amategeko ashiraho amasezerano mpuzamakungu ajanye n'agateka k'abana. Ku rundi ruhande, igihugu cacu gishingiye cane ku ndero y'abana yo mu muryango wo soko y'igihugu cy'u Burundi gishingiyeko. Umuryango urakingira abana cane imico mvamahanga yonona indero ishingiye ku mico y'abasogokuru. Uburundi bwarashizeho ingingo zikingira ukubaho neza kw'abana. Ku bijanye n'indero, igihugu cacu cyashizeho ingingo yo kwigisha abana ku buntu. Impinduka ku bijanye no kwigisha abana bifatanye kandi no gukarihiriza ubwenge abigisha be nishigwaho y'ishuri fatiro rifise ntumbero yo kwiza ku buryo buboneka igitigiri c'abanyeshuri. Abana bo mu mashuri y'intango barashigikirwa cane nyene icubahiro umutambukanye w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye aho ashigikira bimwe biboneka abana kubagaburira mu mashuri nk'umuvyeyi w'uwo mugambi w'igihugu. Uwo mugambi ufise intumbero yo kugaburira no guteza imbere amagara y'abanyeshuri mu kubafasha kwitaho neza ivyigwa. Mu bijanye n'amagara y'abantu, abana bari munsi y'imyaka 5 bavugwa ku buntu mu gushira mu ngiro umugambi wo korohereza abagwaye no kugabanya abana bapfa bakiri bato. Hari umwitwarariko ku magara y'umwana ku buryo n'abavyeyi bibaruka ku buntu. S'agissant de la participation de l'enfant au droit de développement, le Burundi a instauré des programmes spécifiques pour renforcer les capacités des jeunes et les impliquer dans les mécanismes de développement de leur communauté. Kubijanye nuko abana bitabira utwigoro kw'iterambere, Burundi barashizeho intunganyo zihariwe gukarihiriza ubwenge ugwaruka no kubashira mu ntunganyo z'iterambere mu kibano. Kuri ivyo, Burundi burashigikiye ingendo yo kwibako mu vyerekeye ubutunzi mu ntumbero yo gufasha ugwaruka gushinga no gutunganya amashira hamwe avyara umusaruro. Bitewe no gushingwa ry'ibanki y'ugwaruka n'umugambi wo kwibako mu vyerekeye ubutunzi n'akazi kugwaruka PAEJ, aba nabo baragiye hamwe mu masosiyete koperative aterera mu iterambere ry'igihugu. Twibutse kandi ko umukuru w'igihugu n'icubahiro Evariste Ndayishimiye mu mwaka wa 2023 yaronse umudari w'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu biri mu mugabane wa Afrika mu gisata c'ugwaruka, amahoro n'umutekano. Yarahawe kandi agatazirano ko mugenzi w'ugwaruka hisunzwe ukwitanga kwiwe mu ntumbero yo kugira ugwaruka umushinge w'iterambere. Byongeye umugambwe CNDD-FDD werutse gutsinda amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe nayo ku mitumba waratanguje umugambi witwa Rurerera Burundi ujeje gukurikirana abana kuva bakiri bato ukabaherekeza mu mashure gushika naho bazotangurira imirimo. Ihangiro no gushinga uyo mwitwarariko inzego zizobakurikirana zigizwe n'abavyeyi babo. Izo nzego zizokuva hasi ku mitumba ziduge ku rwego rw'intara mbere zitandukire n'igihugu cose mu ntumbero yo kubakurikirana ku ntambwe zose kugira abazovemwo abantu b'indyamunyu muri kazoza k'igihugu. Dufatiye ku kwitanga ku Burundi mu bijanye no korohereza imibereho y'abana. Ce forum de Rabat permet au Parlement burundais que nous présidons et que nous représentons
de consolider sa capacité. Ihuriro ry'Iraba rituma inama nshingamateka turongoye kandi twaserukiye itsimbataza uburyo bwo gukingira abana no kubaba hafi mu migambi yabo igamije guteza imbere igihugu. Nuko rero turongeye kugaragaza akunguko dukuye mu kwitabira rino huriro. Tubifurije guteza imbere utwigoro tw'ingoma ya Maroc na cane cane utwihuriro ryitaho agateka k'abana dukorwa mu ntumbero yo gutegekaniriza umwana imibereho myiza no kumushira mu murindi witembere. Iman Ibahezayire. Que Dieu vous garde. Muri iryo huriro hakaba hari hitezwe ko amanama nshingamateka na nkenguzamateka ya Afrika ashira inguvu hamwe mu gushigikira ivyiyumviro byo gushinga mu bihugu. Amanama nshingamateka na nkenguzamateka ashigikira abana hamwe no gushikana ijwi imbere kugira abana baze barashigwa imbere mu migambi y'amareta. Iryo huriro rero rikaba kandi ryagitabwe n'abana b'abarundi batatu. Ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2025 Munyonyo umwaka wa 2025 niho nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka yaganuka ava muri ivyo bikorwa byari byamushikanye mu gihugu ca Maroc. Ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye yarashikirije ingene ivyo bikorwa byagenze hamwe n'ico bashoboye gushikako. Ubwa mbere na mbere mvuge nti tumaze gushikayo jewe ivyo nari nizeye tugiye kuraba sibyo nabonye. Je nari nizeye yuko tugiye kuraba dusuzume ibikorwa bimaze gutunganywa muri ico gisata kijanye n'inama nshingamateka y'abana kubijanye n'agateka k'abana. Ariko je nkibaza nti hari ivyo kumbure ibindi bihugu byamaze gutunganya. Niyo nama ko babatani forum ya mbere nibaza nti tugiye kugira ngo bevariba batwereke ibyarangu igihugu cyose igihugu kimwe kimwe. Ngezeho rero sibyo nabonye, ahubwo numvise abari bahari bari baserukiye ibihugu byabo bose bavuga ngo barashaka ngo kumviriza ngo no kugira ngo biyemeze sangaje biyemeze. Urumva ndaje ko imaze guta niba ahubwo muri uko kumviza no kwiyemeza ahubwo sanga twebwe abarundi nitwe tumaze gukora byinshi kandi barashimye kubyo twe twababwiye barashimye cyane. Ico ni kimwe. Ikindi cya kabiri tumaze gushikayo je naciye mbona harimwo ibisata bibiri mu bintu bo bari baduteguriye. Harimo ibisata bibiri. Igisata kimwe caraba abana bazima, abana batarwaye bazima. Abo bazima rero basaba kumvirizwa, basaba yuko boshigwa nko mu nama nshe bakabaha ikibanza mu nama nshingamateka kugira ngo nabo baze bashikize ivyiyumviro. Abo ni bazima. Ariko maze kuza kugendera aho umwe muri bo vice president akorera, vice president y'iryo shirahamwe ry'abana gateka k'abana ahakorera, nsanga ahubwo harimo n'ibintu byo kuvura. Kuko kumbe nawe uyo mu vice president nawe ni docteur mu bintu bya psychiatrie kuvura abana wazo mu mutwe z'abana. Ibyo bintu bibiri rero ku ruhande rw'ibyo bijyanye n'indwara zo mu mutwe, ibyo ni technique hasi nego ndabivuga neteke kuko ni birebire uko ndabizi narabikozemo ni birebire mugabo igihe bizoberanye aho tuza tubivuge. Reka nce ndaba kuri ugo ruhande nago rw'abana bazima. Abo bana bazima bisabwa rero ko
bovugirwa bokumvirizwa kugira ngo ivyumviro n'ibibazo vyabo vyigwe mu nama nshinga amateka bise ko nama nshinga amateka y'abana aho naho ntituramenya ingene bokwinjizwa mu nama nshinga amateka kuko byose bitegwa n'ingene igihugu cyose gitunganije ariko gusa icyo twemeje iyo principe twaremeje yuko iyo nama nshinga amateka yohaba y'abana mugabo ahizoba ingene yo kwinjizwa mu nama nshinga amateka y'abakuru ivyo ntavyo turashikako mugabo ico baracemeje ico rero nibaza ko ari ikintu cyumvikana ariko rero tugiye kuraba ivyabo bana ivy'abana si ibintu bisaba yuko twoshiraho uvyumva si ibintu bisaba ko tujya dushiraho inama nshinga amateka y'abana kuko inama nshinga amateka y'abana uyishizeho kandi utashizeho inama nshinga amateka abo bana ukajya mu nama nshinga z'ibihugu igihugu kimwe kimwe no kuvuga bacaba ingorane acabiza ko iyo nama nshinga amateka y'abana ku rwego rwa Afrika ikibura abihereza ivyiyumviro kuko urumva ko mu nama nshinga amateka z'igihugu icyo ari cyo cyose abo bana badashizwemo mu nama nshinga amateka iri ya parlement ya y'inama nshinga amateka irabagateka kazira mu kabana ikibura itanga raporo ikibura n'ingene ivyiyumviro yafashe bishobora gushirwa mu ngiro ico n'ikindi kibazo gusa mumve ivyo nivyo naciye mbona ariko ibindi twebwe turi en avance murabona yuko twamaze gutera intambwe kuvura abana ku buntu abavyeyi abiga kwana ku buntu kwiga ibintu nyene byinshi urabona amashira hamwe arabi by'abana umukenyezi umukuru w'igihugu by'abana arabijamo cyane umukuru w'igihugu arabijamo cyane ku nzego zose arabijamo cyane mu ntara barabijamo murabona yuko mu Burundi nubwo tutarashiraho ikibanza cy'inama nshinga amateka irabagateka kazira muntu k'abana twebwe tumaze gushika kure mugabo tutagombye guca muri iyo mvugo cyangwa iyo mbono y'inama nshinga amateka irabagateka kazina muntu k'abana rero ariko nubwo iyo nama nshinga amateka irabagateka kazina muntu k'abana ya Afrika nubwo yojaho ndiyobuza ko no mu bihugu ubwaho nabo bandanya babitunganye neza kugira ngo iyo muri amanama nshinga amateka bashehe ikibanza c'abana kandi sinangombwe barasha nubwo batoshiramwe abana bakiga igihugu cyo kikaraba ingene abana ugira aho bavugira sigomba ko baza gutonda mu nze muri amashinga amateka mugabo bovyiga ari komisiyo yoshobora kuvyiga muri amashinga amateka bakayishiraho nta ngorane mugabo icyo twemeye nuko bavuze bati iyo nama icyo kibanza cy'inama nshinga amateka y'abana mu by'agateka kabo turibaza ko ibyo twaramaze kuvyemeza aha rero ikindi novuga nuko muri ibyo tubavuga nti twohera ubundi twohereye hasi nkuko mubona dufise ibibanza dukoreramwo mu nama nshinga amateka yo muri Parlement Pan-Africain ariya muri Afrika yose turafise hano muri CAC ibibanza ariko bihera hani wacu ariko naho nyene byarateye ingorane kuko kuva hano mu nama nshinga amateka yo mu gihugu byaracitse ni nama nshinga amateka yo muri East Africa byaracitse ku buryo ntacyo duhana ibi byo bakora ntavyo tuzi mugabo abo muri Parlement Pan-Africain bo bibandanya bigenda neza eka naho muri Serge bibandanya bigenda neza ubu rero kuvuga rero yuko abo bana byobaye vyiza igihugu cyose kibanje kititunganya kikaraba ingene mu mategeko y'igihugu bashira mu ico kibanza cha Parlement iraba agateka kazina muntu k'abana aho niko umuntu niko ndabibona kandi nibyo byoba vyiza ariko naho bitobuko ntabisubiyemwo naho bitobuko iyo namashinga amateka muri Afrika ishoboye kujaho nizo
no mu bihugu byose mu gihugu kimwe kimwe nicobuza ko bandanya nabo bavyiga baraba ingene ikibanza cy'abana kiboneka mu nama nshingamateka uko niko twabibonye rero mu byo tuvanyeyo nuko kumvikanye ko ari kugira effort nyinshi cyane no gushiramo inguvu nyinshi cyane kuko ikibazo cy'abana kiragoye. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho butaha.